Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Abari bavuga twasanga icyumba tugasangira ku meza ntibavuga bati twe tujaha abandi bajaha twakuze twese turi bamwe. Benshi ntibashoboye kugushimira mama uko ngira babona yuko wategereza kubikora. Jewe ngaha nta byinshi mfise babizi ibyo mfise byose babizi njya kugushimira uhaga kado mugabo ni symbole mugabo ibyo mfise ku mutima ni byinshi. Ndagushimiye ku nzima mpaye kumandira mama bisiyo César. Ukunda n'umutima wanje wose sinibaza yuko Imana ifashe nzoshobore kuba utandukanye n'uwabereyemo. Kamandani undi muvyeyi nishatse gushimira ni mama Mugani. Mama Mugani ndabashimiye cyane kubera mwanyigishije gusenga, mwanyigishije kubaka, mwanyigishije kubaha, mwanyigishije byinshi. Muri mama wanje amasaha yose ndabandikiye, amasaha yose ndabatelefone ucumbaza ati mwana wanjye inze. Abantu benshi bashoboye gukora ibintu nk'ibyo. Mama Mugani namwe ndabafite agakemanyi hejuru watamani yataka abashikiriza hanyuma. Mama Mugani ndabashimiye cyane ko umwana wanjye arashoboye kuganira umuntu ashaka kundirinda mu gatondo gushamija avuga neza aciye hose. Ari n'abavuga bati iyo mukobwa yarakuze cyane ntibishoboka ko ahantu hose ugiye uvuga neza umuntu n'abagenzi biwe n'ahandi aravuga ati ni wewe ari ahantu hose aciye avuga neza. Mama ndabashimiye cyane ku byiza muri ya misi yose ushiza abandi bose shimiye n'abana banje babantu boy barashimiye gutwara ibintu ndabashimiye ku bintu binyigisha misi yose nabareze kuze ubu hari igihe ntazi umwana afise n'ideni n'akazi gushisha gushaka mwebwe muramfasha guciza nziza kugira nababere neza. Umuryango wiwe ari murazi ko umuryango wiwe ari bawuserukira. Ejo baraganiriye ku mugoroba ari baratelefone nambwira ati ndamubwira ejo ku mugoroba nzogenda kubanza abanfarira sesoro ejo kandi bamutse azorungura ejo. Ahubwo rero ni byiza cyane ati burya umuhungu arazi kuririmba neza cyane kandi ati je ndakunda abaririmbyi b'u Burundi baririmba neza barakunda igihugu. Ati rero ugende ushikize ijambo ry'umuryango wanje ati giserukiye umuryango ndagutumye sizina ry'igihugu ati yaba ari igihugu sizina ry'igihugu ari gutuma abo mureshi nawe ni wewe. Ati kandi wowe urazi yuko Farias tukirara kwa n'abantu turi kumwe na Jeshi Adolphe baba turi kumwe nawe nyine
uzumubwirire yuko n'umufasoni wiwe ati bazoze mu kibimba wanje ze bandabe ati ndabemerera nibaza kundaba zoca ndabagabira inka zibiri. Urumva rero numvise yuko abaririmbyi igihugu kibakunda hajya nyine icubaro mukuru cacu Burundi avuze ijambo nk'iri imigisha ibije mu bw'iwanyu. Arambwira ati asuye kumbwira ati kandi ubivuga uko nyine ati kandi arambwira ijambo ati se nagutuma we ati ndatumye azovuga byinshi ndatumye wewe ati kuko we ndazi bari yasura munsi ati azoca tuga mu kibimba ati kandi muze muzananye ati kuko azoze uzogende nta kizojambo uzogenda gutyo nyene umufasoni wawe izo nka ziriwe kumurubisi kukunda inka cewe nikunda mara ukunda inka uzofuza rero uzogenda rero mu kibimba inka zibiri nziza kandi azizohereza zimeze nk'abimaho nibaduhugu tutugana imiduga ibiri yo kuzishiraho inka nziza zigenda nziza zidafite amahembe inka nziza aho yorora afite inka nziza nyinshi uzokwicaramo wenyene iyo ushimye ugenda yishimye utwara inka zibiri. Kuba rero n'agateka k'igihugu cyacu cy'Uburundi giteye kandi yambwiye yuko abaririmbyi abakunda cyane atari yumviye kuronga acarongora nabo n'abandi atuzana bakabira. Rero numvise yuko Farias fasoni wiwe afise imigisha ni bake bagira mariage bakagabirwa n'umukuru w'igihugu ni bake cyane imigisha twese twagize ubugeni nta muntu yarose amahirwe yo kugaruka n'umukuru w'igihugu twese tumuvuga amashari Farias n'agateka gakomeye cyane gakomeye benshi baragira ubugeni abizi ni benshi bagira ubugeni no kugira iteka ubwabyo n'umukuru gakugabiye.
TV. Tunda juhudi.